Tembere Gisagara na Dalila. Uyu mama nyene ariko badandaza atekera turabe ko duha nabo nyene ikiganiro. Mwaramutse neza? Mwaramutse. Wewe witwa nde? Nitwa Nduwazi Dismas. Je banyita Dalila, nkaba niko ndaraba ibintu mu kibani wacu dufise, tukaba twagendeye isoko yiwanyu ya Kinindo. Wewe ngaha uri kudandaza iki? Ndabona uriko urazinga amatapi, tubwire ingene mudandaza amatapi. Tapi ngahaye bivana ne kungene mba narayiranguye. Haye urabona ibeyi ntizingana, hari ya kenze, hari ya 10, hari ya 30. Urumva bivana niyo ubukeneye niyo ndaguhako. Ego urabona twereke dukoresho nyene tugwanaguza amasahani mu nzu. Utu nutwaho kazi utu duserviette. Nutwaho kazi uduserviette n'itaburiya zo kwambara nyene uriko urakora akazi ko mu gikoni, ibikoropesho byose biriho. N'imisego turayikora. Imisego urayikora, twereke ibikoresho ukoresha. Ibikoresho nkoresha by'imisego nibi. Ibi nivyo dukoramo imisego. Ego. Ico ni igiki? Ni pampa. Iri ni pampa igiza ryo mwibaro dukoresha imisego. Ego. Kuvuga ko umusego ukoze muri ryo pampa udandaza ngahe? Ubukomeye umeze neza waworoshe uryamye ko wiyumva gute? Uryamye ko uroroshe nuvuna n'izosi. Uroroshe gose. Ego twigurisha ibihumbi 200 muga urangura no kuranguza turaranguza twiranguza ku bihumbi 15 uja nawe kurondera. Ego no kuvuga ko tuba tubona duhura n'abantu bariko badandaza imisego mu kibani wacu baba benshi baba bayiranguye ngaha. Benshi baza kuyirangurira ngaha haye ku isoko mu Kinindo n'abaruguru bayirangurira ngaha mu Kinindo. Aha ku isoko yacu. None iyi soko izwi cyane ya Kinindo, abantu bose bayizi kubera iki? Iyi benshi bayizi kubera ibintu byinshi babiranguriza ngaha. Bitondagura ibyo barangura ngaha mu Kinindo cyane. Amashuka, amakuvureri, imisego yose niyo bayiranguriza ngaha, ama-esquime byose ngaha biriho kweri, imisegetera, haro n'utundi tuntu burya tudandaza ngaha tuyi tumwe two mwinzosi, twadusego two mwizosi. Ni bande batugura? Nk'abashatse gusafira baja mu mahanga hanze batwambara kugira ntitubavunira zose badushiramo bakegamira. N'amakuse de ritma. Ego. None uraryohewe muri kano kazi kawe uri kuragakora wumva nyene ufifitiye umwete kandi ubikunze? Ndabikunze kweri birangyohe. Ego. Ukorera umuntu cyangwa urikorera wewe nyene n'umutahe washizemo? Je ndikorera kweri ni duke indandaza twiwanje duke muga twiwanje kweri. Ego n'umutahe wawe? Umutahe wanje. Kandi uraronka inyungu? Ndayironka. Uhejeje kuriha ikibanza ugaheza gukuramwo ayo gufungura yo kwideplasa gushika ngaha urasigarana inyungu yawe n'umutahe wawe? N'umuryango nkawutunga. Ego turabashimiye ko mushoboye kutwereka. Hari abantu benshi batabizi, ababa hanze y'igihugu muri diaspora kuko ishene yacu izora baba hanze bashobore kubona ngaha mu soko ya Kinindo urudandazwa rw'amashuka ingene rumeze n'abatari babizi. None wo babwira iki? Nta message bafitiye ingene boza barabashorera baje ngaha canke bakabwire inshuti zabati genda mu Kinindo ntahandi uza gukora ico kintu? Ego nkajewe nk'umudandaza nyene no sabati baje baza baraza kudushorera ino kubera nk'utu tuntu natangiye kwerekana utuyi hari ahantu henshi batatugurisha kubera ino ariho baturanguriza, hari abantu batatumenya ntibaturangure. Haje nk'abadiaspora bavuye hanze no sabati baza baraza ino turiho
kubera hari igihe baduhiga bakatubura kubera tunagurisha n'amahera makeyi gose ino kubera tunarangutse. Nkako kagugwa ngaho ufise mu minwe akagugwa 10,000. Ibihumbi 10. Ego ni mafaranga makeyi cyane. Ego kandi kubera inota amamangazini yadukora ariko mwebwe mushobora kututangura dukomeye neza mugaca musubira mukatudandaza. Ego turabashimiye, turabifurije umunsi mwiza kuroranirwa muri ibi bidandazwa rwanyu. Murakoze kuduha umwanya wanyu. Yego namwe murakoze. Tuzoza kubashorera, sinzi ko nawe utanga akanimero kubashaka kugura imisego myiza imwe nyene aryamye yumva yuko atari karababara mu inzozi. Ego inimero ndashobora kuzitanga. Nimero ziwanje ni 67 209 456. Ego murakoze cyane, tuzozandika kuri ecran kugira ngo abantu bashobore kuzifata kuri ecran. Murakoze. Mwiza. Ego watwese. Ego murakoze. Hari ikintu nibagiye kukubaza, none wohanurika bibaza ko ata bintu bafise bakora, uyu mwuga wewe wawiyumviriye gute, ucutangura ryari, hama uno munsi wohanura abandi? No kuvuga yuko umugambi wa leta turabona ko babaduhimiriza gukora kugira ngo umunwa wose uronke ico ufungura kandi ntutaha udatahanya ikintu nyene mu mufuko ugaburira umuryango. None wobwira niyihe message woha abandi bicaye barindiriye ngo mpaka ndonka akazi ko mu biro, ni mpaka ndonka akazi ndonka inyungu nyinshi canke ndonka umutahe mwinshi, aba niho nzotangura? Mu bisanzwe akazi kiwacu nikasaba n'umutahe muniniya. Urashobora kuranguza amahera makeyi ukaronka amahera makeyi nyene yo kubaho. Umva ukoresheje umutahe munini uronka nyene uronka menshi nyene. Hariho abiyumvira yuko bisaba umutahe muniniya kaca bavuga ati bijya bintu sinobijamo. Umva niho hantu baca bagohokegwa bakaca bavuga ati je biriya bintu sinobijamo kuko bisaba umutahe muremure. Je nk'impanuro nobahanura ati nabo baze binjire mirigara bakore. Mubigisha urashaka kwigisha umuntu akaza ngaho ukamwigisha? Nta kibazo kweri yoza tukamwigisha. Yego umunsi mwiza rero turahejeje. Yego watwese. Twabonye uwundi mu mama nuko nyene afise umukiriya ashobora kuba adashaka kuja kuri kamera ariko aradandaza nawe nyene. Twabonye ibigoma vy'abana, turindira umukiriya ariko aratora aheze hama turashobora guca tumubaza. Yego mwaramutse neza? Mwaramutse. Nagira ndababaze mwitwa nde? Nitwa Kamikazi Joseline. Yego Joseline, aha ndagusanze ni he? Aha ni ku isoko ya Kinindo. Isoko ya Kinindo muriko muhakorera iki? Isoko ya Kinindo turahadandariza, turahabomorera ibintu by'amashuka, ibyo byose biriho. Twaguma utwereke rero ibyo udandariza ngaha ku isoko, utubwire ibyo ari byo, utubwire n'abantu bashobora kuba bagushorera ni bande, cyane cyane abagushorera ni bande? Turadandaza amashuka, turadandaza uburengeti, turadandaza imisegetera, amaeswime, byose birahari. Turadandaza n'ibigoma by'abana by'ababebe. Twose n'utugoma turadandariza nyine aha mu isoko ya Kinindo. Nk'umudamu yibungenze kubera twamye tumva ngo bakunda kuza ngaha mu Kinindo kurondera nyine uhejeje kutubwira, birashika ko abadamu bibungenze baza bakavuga ati ntorera ibigoma vyiza by'umwana? Ego. Muri ico gihe ubidandaza ku mafaranga, urafise ibeyi ubahako canke bivana n'ico ashaka icyo arico? Bivana n'icyo ashaka icyo arico, bivana nuko ngene naranguye. Nta numwe agenda yidoga, ukeneye uwo wese afise icyo akeneye urakimuronsa? Oya nta numwe yidoga, byose biriho bararonka ibyo bakeneye barabironka. Udafise urashobora kurondera ku kibanza cya mugenzi wawe naho ukamwereka? Ego cyo ntatora ahandi nkabereka, nkadandariza abagenzi banje twe dukorana ngaha mu kazi. Byerekana ko mubanye neza nk'abadandaji b'amashuka n'ibigoma. Ego hari uri karakubaza, genda umubwire. Ego
mbili. Izo mbili ni karanti. Ni karanti. Sawa, chagua. Dufashanya ngaha tuhakora turi babiri. Ngahe mu ndwi mutonda misi yose tubwiye n'amasaha mutonda. Dutonda kuva kuwa mbere gushika kwa gatandatu. Mva ngo saa moya na nusu tuba twashitse ku kazi. Nijari mwavuze ngo barabomora igishweka n'aya mashuka nyene n'amayeswime n'ibiki babibomora iyihe misi? Cyane cyane umunsi wo kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa kane, iyo niyo misi tubona yuko ariho tubomora gose. Rero igihe mumaze muri uyu mwuga wo kudandaza amashuka ngaha nyene kuri iki kibanza canke mwatanguye kubikorera ku yindi soko ari ya Kinini? Twatanguriye gukorera muri ville aho bayimuriye hiye twaciye tuza ngaha mu Kinindo. Kuva muri 2015 twari ngaha. Tekanye ni isoko ubona itekanye nta busumi irimo nta kajagari. Oya nta busuma buriyo iratekanye. Tubashimire mugabo tubabaza kandi mwibona hehe wifuza kugera hehe muri urudandaza rwawe mu myaka 2 wibona uzoshika kuki? Okay, nifuza gutera imbere nkashika ku rundi rugezo nkadandaza n'ibindi nibiva hanze byose nkashira. Amashuka mashasha amwe bita importe izo turazironka zijya ziva hanze. Muri aka kazi nyene uyungunganya uratunze urashobora kuba uronka inyungu yo gutunga umuryango no kwitunganyiriza izindi migambi? Ego iraboneka. Ego tacho bigutwaye kutubwira uri umama w'abana bangahe? Cende umama w'abana 6. Kandi ntunzwe n'aka kazi nyene nta kindi nkora urudandazwa nyene. Muraja mu makoperative nk'abadandaji ngaha kugira ngo mukine ibirimba canke umwe wese ari ukwiwe? Turafise amakoperative turimo turaja hamwe n'abandi nyene ndayafise ndimo. Murakoze cyane kuduhaye ikiganiro. Twibaza ko abantu benshi bamenye ahariho baca bahabona babwire umanukana kuko isoko ya Kinindo ni umanukana hehe iwawe kibanza kugira ushike ku kibanza nkorera ko umanukana kuri station umanuka gato nkuja kuri sentare ni kibanza gitangura kwipave ni kibanza cya mbere gitangura. Guye nabi urashobora no kubaha nimero abakura bavuga ati ujya mu mama ko nimirije kwibaruka canke ko numva nkeneye amashuka mashasha amarido mashasha imisegetera reka nje kumushorera ubaha nimero aba banwanyi bariko baraturaba? 68 252 258. Turabashimiye cyane mugira umunsi mwiza mudandaze byinshi murakoze. Kugira ngo tugendere isoko ya Kinindo. Ego none namwe muri bande mwitwa nde mujejwe hinga ku isoko? Izina nitwa Masibara Satanazi abandi ajwe wa komiseri nga mu Kinindo, komiseri principal ya Fatiriwe unije ndahari. Natwe nitwa kwiyadukiza mu isoko kuko turazi yuko imyose ibuzumutware twashatse yuko tuganiriza abanyesoko canke turitembera ari uko tubimenyesheje komiseri w'isoko. Turanezerewe kuba twababonye twagira tubabaze nimba iyi soko yatanguye ryari byifashe gute abakorera umutekano waho muri rusange nico kibazo cyane dufite tubabaze ko iramaze igihe itangwa ariko ntamuvuma yigerigira kuko ubimeze yamya y'isoko igoyagoya abantu bayinjira bahomba abandi bayinjira mugabo ubu muri iyi minsi dushikiye
isoko iratanguye kuvuma buke buke bivanye n'ubuhinga turiko turakoresha strategy turiko turakoresha. Urabona imbere y'isoko hameze neza, isoko irashajije, abadandaza badandaza, winjiye indani naho nyine abantu bariyo no mamangazini hari epfo yaruguruwe bivanye n'ubuhinga twakoresheje kugira binjire. Isuku turahasukura bahameze neza, ayo n'ahantu babika imicafu yari yabaye myinshi, byari ibintu bimeze nabi. Twaragerageje turavugana n'abejeje kubikura, barashiramo ingufu, turashiramo ingufu kugira bihabe isoko isuku kimeze neza. Isuku mu isoko ya Kinigi imeze neza cyane. Twabonye ibarabara ricamo iduka rya large, hama turabona ko hariho na parking bazanye ngaho. Miduga ija muri amaze twovuga nk'imyaka nkingahe nk'itanu irahetse, imyaka 5 irahetse. Nayo nyene urabona nayo nyene barayitabira cyane paraporo gitangura. Ubiraje yuko uja mu Rumonge Magara benshi baza ngaha gufatiraho amabisi.
Ego nkuko twabibabwiye murabona ko turiko turatembera kuri iri soko rya Kinindo twahaheruka mugabo tuhaca misi yose ntitwari bwigere tubona restaurant. Iyi restaurant urabona ko umenga ni nshasha iri musi y'ibi biti harashajije haragatutu tubona hasa neza mbere hariho n'agapave hariho amashurwe yahasharije intebe nziza bicaye munsi y'imitaka turatangaye ni ukuvuga yuko abantu bo mu isoko cyangwa uwo ari we wese ariko ararengana ngaha ashobora kuza gufungura ngaha muri iyi restaurant. Batubwiye ko hari umumama yaje ava hanze ariko arakora isuku ryinshi yugurura ibintu byinshi byiza ari wenyine iyi restaurant ngira ngo Imana ibishatse iraza kuduha akanya tumurabe hama naho nyine ashobore kutubwira ego ngo niwe yasize amarangi ahakura aya mazu y'imbere ahafise ibyashara byinshi ego ngo yaje ahindura isoko ashaka isuku abashira hamwe kugira ngo bakore neza babikore neza hase neza. Sawa rero mwahabonye nimuze mwitinye ngo mufungure ngaha ku isoko ya Kinindo ego ngo muciringe musi y'ibi biti nukuri haragatutu keza ego tembera igisagara na Dalila.